ndakuze ndabikunda cyane kuva mu buto bwanje none Imana yarangiriye neza sa n'uwashitse ku ndoto zanje nubwo ntarashika neza icyo kibazo kiragoye kwishyura kubera yuko ntavuga umushahara wiwe. Hello bakunzi ba Inyishu Media ndabahaye mwiriwe na bwakeye bivanye naho muherereye anye nkuko byari bimeze ndi mu kibanza gituje cyane aho habereye anniversaire ya Rukundo TV ariko anye ndashoboye guhura n'umuactrice umwe asanzwe akina amafilme cyane nawe yoshobora kutwidondora. Amahoro neza meze neza yego murakomeye. Tubwira akazina kawe. Amazina y'ababyeyi nitwa Ndabihonimana Ange Sierra uri umuactrice dukunze kubona cyane mu mafilme tuba ari filime ukinamo. nkina mu ishusho y'umuntu. Ishusho y'umuntu niyo filime imaze kugaragaramo yonyine. Maze kugaragara mu ishusho y'umuntu soro naho byapfiriye. Ukuza kwawe uko muri filime kwatanguye ryari? Muri janvier ukwezi kwa mbere niho natangura gukina filime ya mbere nabonetsemo yitwa Solo the Hero. Ari mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ego. None iyo filime wayijemwo ubikunze canke byakoze? Filime ndakuze ndabikunda cyane kuva mu buto bwanje none Imana yarangiriye neza sa n'uwashitse ku ndoto zanje nubwo ntarashika neza ariko bizogenda neza. Imana niyo byose nzoshika aho nifuza kugera. Uvuze yuko washitse ku ndoto ziwawe nubwo tarashika neza ngo tubarire indoto zawe kuva kera ukiri mutoyi zaritse wifuza nifuza kugera kure muri filme kuko nakuze nshaka gutanga message nk'uko abandi babikora kuko harimo bimwe byamfasha bivanye n'amafilme amwe ndagenda ndaraba rero nanjye ndakeneye gukora kugira nshike ku ndoto ziwanje ntange message nk'uko naho ndabibona. Ukiri muto warakunze kuba ukina uraba amafilme z'abandi bantu hanze ukababona n'uye mukinyi w'umukobwa yakuryohera cyane gusumba abandi? Umukinyi w'umukobwa n'izi filme ndundi zacu no hanze wakuryohera? akenshi twakunda kubona ajya amafilme aca kuri RTNB. Yari ubu narabajije ajya amatimu mengo yari GFS YouTube channel yabo ni Homewood ndakunda kuraba nyine don ajya amafilme yabo harimo GFS okay GFS narabonamwo benshi cyane ujya mu mama bamwita numva muhamagara ngo mama Yishima ba Natasha ba Marlene. Ego nibo bantu wakuze ukurikirana ni nabo bantu ubu wisunga urabisura? Ubu nisunga benshi kuko ibi bintu byacu bya filme biriko biratera imbere. None ukinira mu muguyo ubunyinira muri BMT. None nk'abandi bantu bakwifuje kugukinisha byogenda gute? Ubu nsa n'uwasinye kontra ubu uwuje ntatumbera jewe atumbera abayobozi abantwara muri BMT. None muri BMT we nk'umuactrice mwiza yemera uhembwa amafaranga angahe? icyo kibazo kiragoye kwishyura kubera yuko ntavuga umushahara wiwe. Mugabo uko biri kose vraiment turabishimira Imana kuko biradufasha cyane. Okay, none mu buzima bw'iwawe haba ku bavyeyi biwawe uje muri muzo wo gukina amafilme bavyakiye gute? Narabisabye baramuruhusha ntibambangamiye nkuko dora tubona abandi bavuga mugiye mu bitera soni uwacu usanga muri filme bimeze gute?
oya abavuga ko ari ibiterasoni nibaza yuko sinzi ntaba yaratohoje amakuru neza ngo ngene aronke ukuri by'ukuri ego niko nobivuga kuko nta bintu by'ibiterasoni dukina nta n'ibyo tunajamwo kuko ingeso y'umuntu n'umuntu ingeso y'umuntu n'umuntu none wayijemwo filme uri umunyeshure kwanza uri umunyeshure ego nahora ndi umunyeshure mugabo ubu narangije amashuri yisumbuye amashuri yisumbuye urumva uracabandanya andi mashuri ego ndacabandanya kuko amashuri ntahera ndaheza none mbo kw'ishure iwanyu ntivyagufatira cyane gukina filme usanzwe uri umunyeshuri bon naragerageza kugira ntibimbere intambamyi kuko n'abantwara nabo nyene barashaka iterambere barashaka kandi ko n'ubumenyi bwacu novuga yuko bwogenda neza nabo barabidufashamo rwose kugira ntidute umwanya ngo twibagire ishuri tuje muri ibi bintu by'amafilme ni ukuri ntibyambangamira nk'ubu bakugize umuhanuzi uhanura iki urundi rwaruka rutinya kuza muri ibi bintu urundi rwaruka kuko hariho kubikunda n'ingabirano ubona nyine ko ariyo ngabirano ufise ntacyo bitwaye boza si ibintu bibi n'ibintu byiza cyane guha mesaje zigafasha abandi ni byiza cyane ego ndababwira yuko atakibazo na kimwe ego wambariye witwa Ange Ange Siela nk'ubu unye baguhuje na nyakubahwa mukuru w'igihugu wo musabiki ikintu namusaba cya mbere ni kudufata mu mugongo kuko yigurevre ibintu bya filime biriko biragenda neza muga turacakeneye abadushigikira abadufata mu mugongo nawe iyo uriko urakora ikintu ukaronka ngufata mu mugongo akubwira ati courage ibintu biragenda neza cyane Ange Siela urafise umukunzi ego mufise nawe abifata gute ibi bintu wajemwo abifata neza gute ntibimubangamira nico gituma bivuga yuko abifata neza nawe asanzwe yari umukinnyi wa filme canke n'umufana wawe n'umufana tubisanzwe ndagushimire cyane Ange Siela shimira abakunzi ba Nyinshi Media bagwaye ndabashimiye cyane kandi turabakunda rwose murakoze Imana ibahezagire ibikorwa by'iwawe bazobisange ubu aho turiko dukora filime Ishusho y'umuntu YouTube channel ni Inwa Cinema abatarasonda subscribe turabahamagariye cyane ni mwebwe ba boss bacu turabakunda rwose akabazo ka nyuma narigeze kukubona umunsi umwe wambaye umupira wirabura wari wanditse ko amajambo ngaho vyagize aho vyapfiriye nawe yari filime wakinye yari filime nakinye muri kwa Riva mbo ndumva uramaze gukora ibikorwa byinshi cyane bitandukanye nk'uwo gukenera rero azokwegere boss wawe ninde boss wanje ubu ni Amede na Fiston ni wa boss ego turagushimiye cyane Ange Siela murakoze cyane turakoze nawe kuduha ikiganiro n'undi munsi tuzogukenera tuzokuronka ego nta kibazo ndahari uze gusiga nimero ya telefone sawa turayibaha murakoze cyane bakunzi ba Nyinshi Media turabashimiye cyane tweko turayagana Ange Siela asanzwe akina mu mugwi wa BMT aho asanzwe ari actrice ariko arabikora neza muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndabashimiye cyane turashamirwa rubanza nyene turacajya show turaza kubaha n'abandi bantu muze gukurikirana cyane